Nekumubwira ngo ndakwishikaniye mwami nkoresha mwami njana aho ugomba mwami njana aho ugomba ati ndakwishikaniye rekube mu kibanza cyo kwishikanira uhoraho ati ndakwishikaniye Nakwishikaniye mwami wanje nakwishikaniye mwami nakwishikaniye akira ubuzima bwanje mwami akira abantu bariko barishikanira Imana nashaka uno mugoroba ukora isengesho kandi ubwira Imana ati ndakwihaye ati ndagushikaniye ubuzima bwanje ndagushikaniye ibyanje ndagushikaniye viziyo zanje ndagushikaniye amaheve yanje ndagushikaniye abana banje ndagushikaniye akazi kanje ndagushikaniye amashure yanje ndagushikaniye ibyanje ubwira ngo sindabiganze mwami ariko abari ubiganza abari uvyiganzira abari wo wiganzira haleluya ngwino wiganzire mwami ngwino wiganzire nakwishikaniye mwami wanje wewe nyami nkoresha nakwishikaniye winuganze mwami nakwishikaniye winuganze wino nyami ngwino nyami nkoresha
akira ubuzima bwacu akira imitima yacu akira ubuzima bwacu mwami twakira mwami twakira nk'ishengero ryawe mwami twakire dukoresha ibyo ugomba dukoresha ibyo ugomba dukoresha icyo ushaka tujyana aho ushaka mwami dukoreshe naba ni twebwe ariko izina ryawe rishyirwe hejuru ariko izina ryawe ryamamare haleluya 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 hari imbaraga nyinshi harabita abakomeye benshi ariko mana twaje tukwegereye tukubwira ati mana nta uhari ahwanye nawe nta zindi mbaraga mwami zihari ziri hejuru yizawe mana hari zoza mwami zigashaka kudukandamiza hari zoza mwami zigashaka kutwereka yuko zihambaye mu buzima bwacu ariko natwe mana muri no mugoroba mwiza turi hano dutangaza yuko atazindi imbaraga mana zihomeye zisumba imbaraga ziwawe turi hano mwami twatura imbaraga zawe reka mwami inkomezi zawe zikorere reka ubushobozi bwawe mana bwikorere reka mana imbaraga zawe zibohora zikorekere muri kino kibanza mu izina rya Yesu reka imbaraga zawe mwami zikiza reka mwami zigendagende zikore mu izina rya Yesu nta zindi imbaraga mwami zisumba imbaraga zawe natwe mana turatiyo nondo Jezi reka izo mbaraga mwami zimanuke zikorekere mu buzima bwacu mwami hari imbaraga mwami tubona umengo twaraboshwe ariko cyo tuzi ni kimwe nuko imbaraga zawe iyo zishitse mwami ziratubohora mwami zikatugira bidegemvya muri no mwanya natwe mwami turalibeye mu izina rya Yesu ibyo mbaraga zawe mwami reka zimanuke zikorekere mu buzima bwacu mu izina rya Yesu turagushima mwami kubw'imbaraga zawe turagushima yuri hano turagushima mwami kuza wese n'ubushobozi bwawe mana buba buhari turagushima mwami kutari turabaraba turagushima kuri kugikorwa turagushima ko ari curi kurakora mu izina ryawe ryera Yesu turagushima mwami turagushima twagira ubuntu mwami twagira ubuntu mwami bwo kukwakira twagira ubuntu mwami bwo kwakira mwami umunyacubahiro data twagira ubwo buntu mana mwene data aho umwami ahari niho ubwami buba buri umwami ubushobozi bwiwe ntabusiga ariko ahari umwami ubushobozi bwiwe baba bari kumwe umwami yavuze biraba yategetse birakoreka hariho umwami ari hagati muri twebwe turagushima Yesu kuri hagati muri twebwe turagushima mwami yuko waje wese turagushima ko atakintu kimwe wasize turagushima mwami ko waje wese uri yamani kiza ubushobozi bukiza urabufise uri yamani hezagira byose mana wagendanye nabyo urabifise uri yamani bohora turabizi ko mwami nivyo byose ufise birashoboka mana birashoboka nitukwizera nk'Imana y'igice gusa ishobora gushika mwami hamwe ko handi ntuwashike ariko tukwizera wese kushoboye gushika hose mwami warasanga abagwaye mwami ukabakiza ntiwageza gukiza gusa
warigeze gusanga mwami n'abapfuye urabazura. Niyo mpamvu mwami tukwizera yuko aro nibyo tubona mu buzima bwacu mengo byarapfuye, ibyo nyene Mana urashoboye kubisura. Turakwizera muri ubwo buryo Mana, turakwizera ko ushoboye kubisura, turakwizera mwami, turakwizera ko nibyo ushoboye kubikora Mana. Ntitukwizera mwami nk'Imana ishoboye kuriha ideni ritoyi, ariko turakwizera ko ushoboye no gushika ku madeni akomeye. Wa mupfakazi w'i Zarefati wamuriye ry'amadeni akomeye, uri Imana ishika kure mwami, urabishoboye, urabishoboye mwami. Turakwizera nk'Imana ibohora, ntibohora gusa mwami abakirisi abasanzwe gusa, ariko n'abananiranye n'abasawuri warababohoye bahinduka ba Pawulo. Niyo mpamvu tukwizera nk'Imana ushoboye kubohora mwami umuntu uko ari kose Mana, ukamugira umukozi wawe Mana. Turabyizera, ibyo turabyizera. Ni wowe Mana uri hagati muri twebwe mwami, ni wowe twizera muri ubwo buryo Mana. Ntituriko turagukekeranya, ntituriko tukwizera igice, turiko tukwizera mwami ko ushoboye akantu gatoyi gusa, ariko turiko turakwizera mwami ko ushoboye ibikomeye cyane. Urakoze Yesu, urakoze Mana. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ati ngo mbega ngo ndi Imana ishika hafi gusa, gusa ndi Imana ishika kure naho. Reka kubona umengo ishoboye gushika kuri bijya byonyene, ibindi ubona umengo byaranse. Oyaye nabijya mengo birakomeye cyane. Ni Imana ikomeye ishoboye kubikora Mana. Turakwizera Mana, turakwizera. Turagushima Mwana kuri hagati muri twebwe, turagushima kubw'ibyo uri kurakora byose, turagushima mwami kubw'amashikanwa, turagushima kubw'umwe wese Mana ibyo wamuhezagije, turagushima mwami kubwo waronkeje mwami ibyo kuza gushikana mwami, ubahezagire nk'uko wabisezeranye. N'abatashoboye kuronka Mana ariko bari bafise umutima wo gushikana Mana, ubahezagire Mana. Turagushima Mana, turagushima. Turazi gushikaniye zino shikanwa Mana, nawe uzihezagire mwami, kugira ngo zibashe gukora wico wifuza ko zikora mu ngoro yawe Mana, mu bwami bwawe mwami. Urakoze Yesu, turakwiteze mu ijambo ryawe Mana. Utwigishe, udutoze indero mwami, uduhanure mwami, kugira ngo tube abahwanye nk'uko wifuza mwami, tubasha gushitsa igikorwa cyose tugomba ko Mana. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu dusenga, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Twagira ubuntu budasanzwe cyane bwo kuba mu bwiza bw'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo aho mwa babiri cyangwa batatu bazokoranira ngo mu izina ryanje nanje nzoba ndi hagati yabo. Amen. Imana iri hagati yacu. Ariko ndababwira ndeko ndavuga ati Imana burya ishitse ntiyashitse ngo hamba ngo ububasha bumwe ngo ibusige. Oyaye yabuzanye bwose. Nico gituma Imana iyo uyizeye ntuyizere kuri rwa ruhande gusa ishobora gukiza ingwara, ariko wibagire ko ari Imana ishoboye kukugaburira. Yizere en totalite kuko byose irabishoboye. We ni wifukariza gusa kuri iyo ngwara, uzokumuzibona ko ari Imana gusa ikora muri iyo domaine y'ingwara. Niwe komeza uyibona gusa ko ari Imana ishoboye kukwitaho kuri ibyo bintu by'ishure, kwitaho kuri ibyo bintu by'akazi, n'ukuri nayo uzokomeza ibona muri iyo domaine gusa. Ariko Imana irarengeye ko woyifukariza mu kantu kamwe, hose irahakwira. Imana ishimwe cyane, yibone hose, yibone muri byose. Haleluya. Uno munsi reka turabire hamwe ijambo ry'Imana ashaka dusangira. Imana yashize ku mutima wanje. No munsi turasangira hamwe ijambo rivuga ku bigeragezo. Ibigeragezo. Haleluya. Turavuga hamwe ibigeragezo. Byari byo duhura nabyo. Mbega ni gute none ibyo bigeragezo twobibyirinda? Imana ishimwe cyane. Tumenye ni mbega ibyo bigeragezo byo biza biva hehe? Rega nta kintu kiza parazari nkuko haraho kiba kije kiva. Haleluya. Ibigeragezo. Haleluya. Bavuga ati ifo yuko tubaho mu buzima tubona d'abord ubuzima nk'uko Imana ibubona. Ubuzima ni ibigeragezo,
ubuzima icya kabiri ni mission temporelle, sinzi ko noyivuga, ni mission ifise igihe kanaka izorangirira. Hama icya gatatu ubuzima ni responsabilité, inshingano mu Kirundi, inshingano. Ubuzima burya hanini nivyo bitatu. Nibaza ngo ubuzima ngo nukujya ngo no kuryama, oya, burya ahanini ubuzima nibyo bintu bitatu. Ni kugeragezwa, hanyuma ni mission ifise igihe izorangirira, kandi icya gatatu nukumenya yuko ubuzima bugizwe n'inshingano. Waba uri umwana, waba ukuze, urafise inshingano, responsabilité ugenda uraronka. Imana ishimwe cyane. Ariko rero no munsi nshaka ko tuganira kuri ico cyambere, kugeragezwa, ibigeragezo. Imana ishimwe cyane. Iyo bavuze kugeragezwa mu Kirundi byose guma ari kugeragezwa, ariko mu Gifaransa ko kugeragezwa kuratandukanya. Rugeragezwa kubiri, hariho ukugeragezwa kuva ku Mana, murabyumva, no kugeragezwa kuva kuri Satani. Rero ibigeragezo tugenda turahura navyo, daboro no kumenya ko biza izo nzira zibiri. Hari ibigeragezo biva ku Mana n'ibigeragezo biva kuri Satani. Ibigeragezo biva ku Mana nivyo bitwa épreuve. Haleluya. Hama ibigeragezo navyo biva kuri Satani byitwa tentation. Rero mu Gifaransa niho byoroshe gutandukanya, kuko ahandi hoho mu Kirundi byose biguma wumva ngo nibigeragezo. Nico gituma bimwe uzokumva ngo wageragejwe ugasanga ati none ko umuntu wageragejwe mu biki, ugasanga wageragejwe n'umugwanizi, kandi wageragejwe ibindi ntagindegeye nawe ugasanga wageragejwe n'Imana. Ariko no munsi ndashaka ko tuza kuhava turonse igicapo gitoyi c'ibigeragezo, kugira yuko ivyo nzomba ndiko ndahura navyo nzemenya ati bino bintu nibigeragezo bivuye ku Mana, kandi bifise intumbero iyi, nibigeragezo bivuye ku mugwanizi, kandi bifise intumbero iyi. Imana ishimwe cyane. Rero icambere no kubwira nuko turabere hamwe kugeragezwa kuva ku Mana, épreuve. Banze badusomere kuvayo 20 twumve. Erega rumu nakibana none Imana iragerageza. Iragerageza, ariko turaza kubona neza impamvu iri kugerageza kw'Imana. Haleluya. Kuvayo 20. Mose yishura abantu ati nimuhumure, kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cayo came imbere yanyu, mwoye gukora icyaha. Haleluya. Imana ngo ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo came muri mwebwe. Haleluya. Reka badusomere naho Yobu igice c'indwi ku murongo wa 17 gushika kuri 18. That's it. Yobu niko karorero k'abantu bageragejwe vraiment. Reka mwumve Yobu nawe ukungene cyo gabane c'indwi ku murongo wa 17 gushika kuri 18, umva ukungene havuga. Yobu gabane c'indwi 17-18. Umuntu ni iki aho umukuza ukamushira ku mutima? Rindira tugende bukebuke. Umuntu ni iki aho umukuza, aho umukuza ukamushira ku mutima, ukamushira ku mutima, hama ukamugendera uko bukeye. Rindira, ukamugendera uko bukeye, ni wa muntu nyene. Hama ukama umugerageza na ntaryo, ukama umugerageza na ntaryo. Murumva ya Mana, Imana idukuza, idushira ku mutima, kandi kamitugerageza na ntaryo. Ikigeragezo kiva ku Mana, twumvikane dutahurane, coco intumbero yacu niyo kudukuza, niyo kudukuza. Intumbero y'ikigeragezo kiva kudukuza, kudukura hamwe kikadushikana handi, kuduteza imbere. Haleluya. Twahamagara turi mujya mu ntuze muri course yo gusana Yesu. Rero ikigeragezo kiva ku Mana kiza kugira ngo kitugire gute? Kiduhingure tubashe gushika ku rwego rwo gusana Yesu. Haleluya. Ikigeragezo kiva ku Mana gifise intumbero yo kudukuza, gifise intumbero yo gutuma tukivuyemwo twisanga twashitse ku rwego kuko turagenda dusana Yesu. Haleluya. Nikiza kutwica namba, nikiza kudushira mu vyaha namba. Oyayi. Muramaze kubona iyo baduhaye kwishure
ama epreuve ni kugira ngo tuyatoye tubashe kugira gute twungurutswe cyavedire dutere yindi ntambwe n'Imana nuko nyene ibigeragezo byayo biraza kugira ngo igihe tubirayishije dutere yindi ntambwe. Haleluya. Badusomere muri Proverbe 17 ku murongo wa 3. Imigani 17 umurongo wa 3. Inkono yo mu ruganda iteka ifeza inkono yo mu ruganda iteka ifeza n'umuriro uvugutira izahabu. Ariko ugerageza imitima n'uhoraho. Murumva ugerageza imitima n'uhoraho. Yeremiya 12 ku murongo wa 3. Yeremiya 12 umurongo wa 3. Ariko wewe uhoraho uranzi, urambona, ugerageza umutima wanje, ngo urabe uko kumereye. Ubakwegere kubagwa nk'intama, ubategurire umunsi. Ushaka kugeze ngaho, ngo ugerageza umutima wanje kugira ngo urabe uko ukumereye. Savedire Imana iratugerageza by'ukuri kugira ngo turabe neza by'ukuri imitima yacu uko imeze. Haleluya. Imana yaragerageza Aburahamu. Yari Aburahamu igihe imubwira ngo genda wice umwana wawe. Savedire umutangiye kwikimazi. Kugira ngo irabe by'ukuri yuko umva uko umutima wiwe umeze by'ukuri. Bene data. Hariho igihe Imana tuvuga ngo turumvira Imana. Ariko nakubwiye ubuzima no kugeragezwa. Hari igihe Imana igushare preuve yo kuyumvira. Ntuzi we yakubwiye ikintu gusa. Kubwira gusa igushare preuve ga tukurabe kwiyumvira. Hamwe ugiye gukora gusa ico kintu kubwira mwana wanje irekere. Irekere nabonye umutima wawe by'ukuri uko umereye. Haleluya. Hari umuntu bambwiye agakuru kamwe ngo umuntu ngo Imana yamubwiye ngo genda gusugume gwari urubuye runini ruri ngaho hantu. Hanyuma umwana ubwo ati ngo genda usugume rujya rubuye. Nariyumvira none Mana. Ubwo runije no rusuguma rukava ngaho. We nakubwiye gute genda usugume ubwo rubuye. Erega umunsi wa mbere sunika, wa kabiri sunika, wa gatatu sunika. None hama nta cyabaye. Mugabo haheze iminsi wa muntu acagenda abwira Imana ati none Mana narasunitse kwa rubuye. Yakubwira ati erega ico narishaka we kwari kugenda gusunika gusa. We sinakubwiye uri deplace. Ikibazo rero dukunda kugira nico nyene. Imana hari giye kubwira ikintu ukaca wumva ikindi. Yakubwiye genda usunike ntiyakubwiye genda deplace. Genda ukore ico nyene. Arigere Imana idushira à l'épreuve. Hama ikimubwira ati mbega urabonye kungene igihe watangura kungene warungana. Ariko ubora kungene usigaye uri gurukosto. Haleluya. Imana hari gihe ishaka ubukora wewe. Wika kubwira gusa genda ukora ico ndiko ndakubwira. Reka kwiyumvira ati mbega bigenda gute. Imana iradushira à l'épreuve kugira ngo irabe by'ukuri ngo ya mitima yacu uko tuyimereye. Haleluya. Ikigeragezo kiva ku Mana ntikiza kiza kukwica. Imana ahubwo kiza kugira ngo kigukuze, kigushikane ku rundi rugezo, kigukomeze. Haleluya. Soma muri Rome 5 3 gushika ku murongo wa 5. Abaroma igice ca 5 ku murongo wa 3. Kandi sivyo byonyene ariko kandi tunezerererwe n'amarushwa yacu uko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana kandi ukwihangana kukatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu namwe muyera twahawe. Shageze ngaho turaza kuhagaruka. Soma muri Petero wa mbere gabane ca mbere ngo wa 6. Icete ca mbere canditswe na Petero ikigabane ca mbere umurongo wa 6. Ivyo murabinezererwa cane naho ubu ari gihe gito mubabazwa nibibagerageza byinshi kuko bitobura kuza. Haleluya. Amen. Nashaka kubabwira ikintu kimwe. Ibigeragezo ntibizobura kuza.
ivyo ntibizobura kuza kuko ça fait partie de la vie. Ibigeragezo ntibizobura, ivyo rero tubishire mu mutwe tumenye neza yuko tuzokwama tugeragezwa, ntibizobura kuza. Nico gituma ntubitinye. Ni nkuko wovuga ngo je ndatinya imvura none ntizoreka kugwa. Izoza, imvura izoza. Nuvuga ngo urayitinya, izoza. Haleluya. Nibigeragezo ntibizobura ku twavyemera, twavyanka ntibizobura kuza. Haleluya. Badusomere kane ku murongo wa 12 aho nyene muri Pierre. Cete ca mbere canditswe na Petero igice ca 4 umurongo wa 12. Abo nkunda, umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza, ntukabatangaze nkaho mubonye akatabonetse. Haleluya. Murumva? Ibigeragezo ntibize bigutangaze nkaho ubona umyengo bitabonetse. Bibiliya irikira itubwira uri hagati yanyu ntibike batangaze nkaho umengo tubonye bitabonetse. Ça veut dire ibigeragezo d'abord twabonye neza ko bitazobura kuza. Kandi nivyaza ntibigutangaze nkuko umengo nakatabonetse. Haleluya. Twumvise neza ibigeragezo biva ku Mana biza kugira ngo jewe binkomeze, binkutse, bitume ngenda ndasana Yesu. Imana ishimwe cyane. Kandi epreuve ariyo yose ifise ibintu bibiri. Urashobora kuyitsinda cyangwa ukayitsindwa. Rero muri ivyo bigeragezo biva ku Mana nico gituma uko ugenda ubitsinda niko nawe ugenda urakura. Haleluya. Niko ugenda urakura. Muri rona vyamwa vyamhemuyera biri muri Galate 5:20. Igihe Imana ishaka gukuza ugukura ku cyamwa kimwe kiri muri wewe, burya igushira ahantu mu kigeragezo kiri contraire ya kimwe muri ico cyamwa. Ishaka gukuza, tufate nka karorero, ishaka gukuza ukwihangana muri wewe. Burya Imana igushira mu kibanza aho uri obligé kutihangana. Ça veut dire woni wihangana cyamwa cyo kwihangana kiba kiriko kirakura muri wewe. Rero nico gituma bamwe muri twebwe usanga ico cyamwa kidakura. Kubera Imana idushira à l'épreuve kugira ngo kwa kwihangana tugupratike kugira ngo cyamwa gikure muri twebwe. Uko kwihangana tugenda dusana Yesu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ukatusanga ntitubipratitse twigumira hahandi nyene. Haleluya. Imana gusanga ngo we akarato kawe vraiment wakagahanaguye neza. Umuntu mwicaranye araguhonyoye. Arasubire kandi araguhonyoye. Nawe ucugira nkuko nusubire nanje kumunyoye. Haleluya. Hakumubwira ati nyene data raba ikirenge cawe kiri hejuru y'icanje. Haleluya. Niko baca bavuga. Umubwira ngo ikirenge cawe raba kiri hejuru y'icanje. Ariko ucusanga ukwihangana kwadutwaye, ukutihangana kwadutwaye, nawe ukavuga nawe reka gumuhonyora. Haleluya. Ariko iyo Imana igushize aho hantu, ako kantu gusuka shoro ukarengana, menya neza hari kandi kantu kongeye kukwihangana kwawe. Haleluya. Imana ishaka gukuza urukundo muri wewe, igushira ahantu aho udakunzwe ukaja ku kazi abo mukorana ntibagukunze nta na gato. Ariko Imana irikira kubwira wewe bakunde. Rega gukunda biroroshe. Ntibyoroshe gusa mbere no kuryoha biraryoshe. Haleluya. Ariko Imana ishaka gukuza urwo rukundo muri wewe. Yemeye. Uba muri ico kibanza ntibagukunze. Ariko wewe kugira ngo rukundo rukure muri wewe ukabakunda. Iyo ni epreuve iva ku Mana. Uvuge ngo mbega Mana kuki wemeye n'ukuri jewe ko nje gukora hano hantu ntibananyiyumvamwe nta na gatoye. Ntugire ubwoba, ntutinye. Uvuga ati ahubwo ndaronse occasion idasanzwe yo kwicamwa cyamwemuyera gikura mu runo mwanya. Haleluya. Ugasanga murabana n'abantu, Imana ishaka kuza ukugira neza muri wewe. Murabana n'abantu, mwameshe mwese, mwagiye gutembera, wasigaye muhira yanuriziwe, izawe zasigaye ziranyagirwa. Wagateguye shakweje ari kuzotwara gusenga kwa Mungu. Hama ikindi gihe nawe ukazika cishika batembereye kandi mwameshe
mwanikiye. Haleluya. Imvura nayo iciyigwa kandi nawe si hari, niwe uhari. Ugiye kwanura, hari ukungena y'impundu usanga zegeranye nk'uku kanura kiwawe kaca bibuka kari kawawe undi nawe cagihe yagasiga kaca ukarengana kaca wiyanurira gwawe, ariko kuguma wumva kajwi mwanurire rega nsihari, mwanurire sihari, ukagwana n'iryo jwi. Ariko Imana uri mu kigeragezo muri uwo mwanya, Imana irashaka kwikuza kwa kugira neza muri wewe, irashaka gukwikuza umutima wo kubabarira muri wewe. Rero iyo uciye muri ico gihe uciye ubikora ukaca umwanurira nuko ukaca ubikora, ça veut dire ca kigeragezo wagitsinze, kurakura mu buryo bwo kugira neza. Haleluya. Rero kenshi usanga tutariko turakura kuko twisanga muri ayo ma épreuve, ariko tuvuga oh yaye nanje yarabikoze, nakazi yarabikoze erega ni wewe, ivyamwa vyamwemuyera ni wewe. Haleluya. Gukura. Haleluya. Ntugire ubwoba bwavyo, ubibone ko ari mwaye yo gukura. Haleluya. Ibigeragezo biva kuri Satani, tubivuge ko nivyo vya kabiri, ça veut dire tentation. Amen. Intumbero yavyo bizogira ngo bidukoreshe icyaha, nta kindi. Ikigeragezo kiva kuri Satani uzokibona burya intumbero yacyo nta kindi kibigamije kudukoresha icyaha, nta kindi kiba kigamije kutugwisha. Nico gituma uzobona ivyo bintu biri imbere yawe, ntuzoca umenya ati ibi bintu ntibivuye ku Mana canke ibi bintu nibigeragezo biva ku mugwanizi. Muri kano kanya sindi muri épreuve, ndi muri tentation. Haleluya. Biza kugira ngo bitugwishe. Tentation urumva nikigeragezo kinyensita, ça veut dire kinsunikira kutumvira ikijambo ry'Imana rivuga. Urumva ico kigeragezo ni kintu uzokumva ni kintu kiragusunikira kutumvira ca kindi jambo ry'Imana rivuga, ca kindi kigusunikira kunezereza ivyifuzo vy'imibiri yacu. Wewe wumva ico kintu kiri imbere yawe, kiriko kiragusunikira kudakora ikijambo ry'Imana rivuga, kiriko kiragusunikira gukora icyaha. Menya neza muri uwo mwanya uri muri tentation. Uwo ni Satani, kandi nta kindi agene ashaka kugira we wukwe w'iciro ry'umugani, ubwo ngo na wamukizwa wehesha, wa undi aririmba, wa protocol, wa undi ahora tubwira ubutumwa. Nta kindi Satani akeneye nico ati wa undi wa mukuru wa groupe biblique, ngo wa undi ngo haradusengesha ngo mwijure. Urumva ashaka agushikane kuri urwo kwego. Ico nico kigeragezo kiva kuri Satani, tentation. Mana dufashe cyane, kiza kigusunikira kugira ngo unezereze ibyipfuzo by'umubiri wawe bidahwanye n'ubugombe bw'Imana. Mana dufashe cyane. Rero tentation ifise ibintu bibiri, urashobora kuresista nkuko Yesu yaresiste. Yesu yarageragejwe, kandi yageragejwe ico kintu cyaramushikiye, iyo tentation yarabaye. Ntuce wibaza ati none jewe kubera iki nabaye tante. Na Yesu yarabaye tante mwene data. Haleluya. Satani ntawatinya, Satani ntawatagomba. Bere wewe ahubwo ugeze no kurundi rwego, ahubwo wewe ni wowe uronderwa cyane kuri Satani. Haleluya. Kuko arazi uwo gufashe. Benshi barava ku Mana. Haleluya. Nico gituma ntiwijajare. Haleluya. Canke ikigeragezo swat, ico kigeragezo urashobora kuresista uvuga ati no sindacemerera. Haleluya. Canke icakabiri kiba babyita kugira gute, céder à la tentation, kucemerera. Nico bitwa mu gifaransa succomber. Urumva ça veut dire tentation wayemereye. Bya bindi rikira kubwira byo gukora, bya bindi bya gukora
utumvira rya jambo ry'Imana wabyemeye uvuga ati nabyemeye nabikoze Imana idufashe cyane. Satani naho ashaka ariko reka tu resiste kandi birashoboka. Ijambo ry'Imana avuga ati nimwageragezwa mumenye neza yuko murafise inkomezi zo kunesha ibagerageza. Birashoboka. Haleluya. Nakubwiye yuko Yesu ariwe karorero keza ko kunesha ibigeragezo biva kuri Satani. Tubona ico gihe yabineshejeje iki? Ijambo. Yavuga ati handitswe ngo. Nico gituma kimwe kidufasha kunesha ibigeragezo biva ku mugwanizi ni kubika ijambo ry'Imana muri wewe. Kuko azokugerageresha azokubwira ibintu by'ivyiyumviro n'ivyo bizoza. Beka wewe wereka nawe nta na kimwe. Nega nawe umeze nk'abandi, nawe uri umusore nk'abandi. Ariko ijambo rize umubwire Satani byose turavyemerewe ariko si byose bidufitiye ikimazi. Savedire ijambo riri muri wewe ni umwo mwanya n'igi uri kuramuneshesha. Ako nakarorero ka Yesu. Burya Yesu nta kindi yamuneshesheje ijambo. Kandi azokubwira rega n'ivyanditse muri Bibiliya. Muga nawe mwishure kandi vyanditse kubera ijambo ribe muri wewe rigufasha kunesha ibyo bigeragezo. Hallelujah. Akandi kararo kerekana umuntu yanesheje tentation burya ni Yosefu. Hallelujah. Yosefu ari kwa Potifari. Imbere yiwe hari kigeragezo cyo kugira ngo ajyamane n'umugore wa Potifari. Urazi ico yakoze? Hari igihe ijambo rikoresha mugabo akaza bikaza ariko Yosefu nawe ico yaciye akora ni giki? Hene data yarirutse quitter le lieu. Hari bigeragezo bene data bidasabwa kuvuga, bisaba gusa kuvaho hantu kagenda. Binagombye nashobotse iruka ugende. Niwaguma wivugisha amajambo ngo oya nukuri oya rero uvuga ngo ya uri ngaho nyene uzokwisanga wavuze ego uri ngaho nyene. Binashobotse have quitter le lieu. Hallelujah. Have muri ico gihe ico uri kurakora ni giki? C'est-à-dire uri kuragira gute? We déconnecta nico kintu cyose kiko kirashaka kukugerageza. Uko nikushoboka kukunesha iyo tentation iva ku mugwanizi. Hari abizosabwa kuvuga ijambo, no bizosaba kuva muri ico kibanza uri kurageragezwamo. Have genda. Hallelujah. Umwe niwe yavuze ngo mbega ngo niwa ngwivoka canke icamwa nicakugwa ku mutwe mbega ikosa rizoba ryande? Lizoba ryawe waruri musi y'igiti kuko icamwa cyaco caguyeho cagetegerezwa kuba. Rero kugira ntikugweko tito de place ukava musi y'ico giti ukigira burya kizogwa ntikizogusanga wewe. Hallelujah. Rero hariho bimwe amatentation amwamwe twisanga ariko aratunesha turiko turagwamwo kubera tutariko turavaho hantu. Sinzi wowe Imana iriko irakubwira. Nyamba wumva hari ikintu Imana yavuga ideconnecte naco. Nyamba ariko avuga ati havaho hantu genda. Nyamba ariko avuga ati iruka mwene data kuzamwe wiruke. Rero ikindi novuga nuko kugeragezwa être tenté n'est pas un péché. Kuba tante muri ubwo buryo ntabwo ari icaha. Nakubwiye ati na Yesu yarabaye tante. Ntuwumve yuko wakoze icyaha, nta cyaha wakoze. Ahubwo icyaha kiba ryari cyagihe wagize gute? Waseze. Wemereye cya kigeragezo, ya tentation ukayemerera. Hallelujah. Ntiwumve yuko wagize icyaha. Ariko wewe ngo none ngo jewe Mana nukuri ndagukorera kubera iki ibintu biguma bindondera nk'uku. Erego urakaze Satani akuronse burya yoba tomboye. Hallelujah. Nitubyemerere. Hallelujah. Nitumwemerere. Hallelujah. None gute twonesha kugeragezwa? Twabonye yuko ayo mageragezwa ava ku Mana. Icambere kuyanesha no kwihangana. Muri Jacques 1:12 badusomere. Bakiharonderano babwira ikindi cya kabiri. Reka naco bacho badusomera tuse n'abahapa barangiza.
Yakobo 1:12 hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama azohabwa igisibo c'ubugingo. Cyakugeze ngaho hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza. Ikikome cyambere yamageragezwa ava ku Mana burya ntaza abwira ngo akugirire nabi ahubwo aza kugira ngo agukomeza agukure hamwe gushikana handi. Rero muri ico gihe igikenewe no kwihangana. Uri mu magerageza y'ubukene, uri mu geragezwa y'ingwara, uwihangana. Jana imbere y'Imana usenga uvuga ati Imana komeza ukwihangana muri jewe. Hanyuma uce ukurikiza rya jambo riri muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Dusomere. Havuga umba narihebuye ngiyo ntizigira kugira neza kuhoraho muri nosi y'abakiriho. Ça veut dire iyo ma épreuve uri kuracamwo uyafatana n'iryo jambo uvuga ati ndihanganye kuko ndizigiye ukugira neza kw'Imana hano hantu. Imana izonkura muri bino bintu. Imana izonshikana aha hantu. Imana niyo bimeze uku ubu sibwo buzima bwanje oyaye ndabivamwe bino bintu ndabisohokamwo. Hallelujah. Rero ivyo bitari muri uko kwihangana kutari muri wewe wisanga uri kuragira gute uri kuricira inzira. Hallelujah. Umutima wihebuye wataye ivyizigiro usanga uri kuricira inzira. Hallelujah. Ichaka amatentation yava kuri Satani nayo nyene hariho inzira yo kuyagwanya. Hallelujah. Birashoboka. Icyambere womenya nuko yamenye. Menya cyambere. Menya wewe, menya neza ibikugerageza ivyari byo. Kuko twese nitugeragezwa na bimwe. Twese turatandukanye. Aho tuba, ibyo tubamwo, imyaka yacu, ça veut dire turi ahantu hatandukanye. Tugeragezwa n'ibitandukanye. Uko tumeze tugeragezwa n'ibitandukanye. Wowe taboro banze umenye wowe ibikugerageza. Hallelujah. Ubimenye neza. Kumenya wowe ibikunda kugerageza bituma iyo bije ucuba amagabo ukaba attentive. Rero kutabimenya bituma niyo bije utaba amagabo bikaca bigira gute bigukubita hasi. Menya ibikugerageza wewe. Nyamba ngeragezwa n'inzoga ndabizi neza yuko nabona inzoga zije je camba amagabo. Hallelujah. Nyamba ugeragezwa no gutukana mbonye umbise batanguye gushwana bwati ahantu reka mbe magabo je ndabizi neza no tanguye kuvuga ibintu nkuko banyishura nkuko no havanukana kacuba magabo. Rero kutamenya wewe ibikugerageza ivyari ivyo nesheke ya mbere yo kudashobora kunesha. Banza umenye we dabora ibikugerageza vya bintu hahandi ushobora kuvuga ati je noshobora kuvyandika nkagira ka list kiti ngeragezwa nibi. Hallelujah. Kutabimenye twisanga wabiguyemo. Hallelujah. Icya kabiri novuga nuko kudatinya ikigeragezo. Reka kugitinya. Reka kugira ubwoba imbere y'ikigeragezo. Kuko kugitinya bizana iki? Uramaze kubona burya imbere y'umwansi iyo utinye umuhaye ingufu. Rero Satani yaje ikigeragezo kije ugatangura gukanya yo ndagowe yo bikenda yo ndagowe umuhaye ingufu. Hallelujah. Reka gutinya, reka gutinya. Reka gutinya. Hallelujah. Kindi cya gatatu novuga ati kumenya gutandukanya désirer et succomber. Gutandukanya kwipfuza no kugwa mu cyaha canke mu guseda kubwico kigeragezo. Hallelujah. Menya kubitandukanya ibyo bintu. Ça veut dire uvuga ati ego kigeragezo cyaje nivyo nivyipfuzo mfise ariko sindabigwamwo kuko Satani ica ashaka. Reka ndakubwire hari ubwoko butatu bw'ibibi. Hari tuvuga ngo mu vyumviro, mu mvugo no mu ngiro. Nuko nyene bitatu. Hari ubwoko bitatu rero bwo gucumura. Sinakubwiye ngo hari gihe ubukiri mu vyumviro. Satani akaja kubwira ngo none ko wamaze kuvyiyumvira shaka ubivuge. Bene data reka ndakubwire consequences sico kimwe. Hallelujah. Reka Satani ntakurengere yuko wamaze kuvyiyumvira, wamaze kwiyumvira ikibi ngo genda ngo no kugikora.
no ahubwo kiracari mu ciyumviro gwana naco kikiri ngaho gihagarike. Satani kenshi atwereka ati byarangiye shaka ugende gukora. Imana idufashe cyane. Biracyashoboka kuko ico no kubwira cyo nuko burya ikintu iyo kikiri hafi biroroshe yuko usubira inyuma. Iyo kiri hafi biroroshe yuko usubira inyuma, ariko iyo kibi cyamaze kuba kinshi biragoye kugira ngo usobore gusubira inyuma. Haleluya. Hokile biracyashoboka. Biracyashoboka. Ngurumva wamaze kuyagira amahorasyo ngo nujya muntu ngurumva ngoya ngo shaka ugende ngwende oya uracari hafi vaho. Watanguye ngo gukorakora kwiba gatoya none ntiwoterurana birya byose kose kanse sizimi watanguye birekera ngaho reka kubandanya muri ico cyaha. Satani racha kwereka neza ati we none hari ico bandanya nta ngorane. Imana idufashe cyane. Birashoboka. Haleluya. Numva byari ibyo nashaka kubasangiza kuko nasanze muri nosi ko bigenda kose tuguma tugeragezwa. Imana niya turonsa akaryo keza kanya keza tuzobasha kuvyagura cyane tubiyage ko gose kimwe tujya dupwena genda avuga umuntu atwagore. Ariko no musi nashaka yuko dutahana ico kintu. Tumenye ibigeragezo ko biva ku Mana, tumenye n'ibigeragezo biva kwa Satani, tumenye biva ku Mana ko bizakugira ngo bidukuze, biva kwa Satani navyo bizakugira ngo bidute mu cyaha. Haleluya. Kandi tumenye nuko dukwiye kubinesha. Haleluya. Birashoboka. Twese amwe vuga ati birashoboka yuko tunesha bitugerageza. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge. Dusaba Imana ati Mana mpinkomezi zo kunesha. Mpinkomezi zo kunesha ibingerageza. Mpinkomezi zo kunesha ibingerageza. Birashoboka jewe yuko nesha ibingerageza. Ntugire ubwoba bw'ibigeragezo. Ntibizobura kuza kandi ntibigutera ubwoba. Ahubwo nicaze vuga ati niho kazyo jewe ngira nkure kurundi rugezo. Haleluya. Nicaza kivuye kwa Satani umenye ati namaze gukurokariza wewe wakigeragezo ushaka kunta hasi. Haleluya. Kandi birashobora kuba byaranashitse ugasanga iyo geragezo kiva kwa Satani caragutaye hasi, ariko haguruka niwemere kuguma hasi. Naco bitwaye ko wacagutaye hasi, ariko uno mwanya haguruka ureke kwemera kuguma hasi. Ndahagurutse ibyabaye byarabaye, ariko ndahagurutse. Turi imbere yawe Mana, turagushima wewe ko uhari kugira ngo tugerageze, kugira ngo Mana tugirire neza, tuve hamwe kandi dushika handi. Kimwe Mana mukidufasha kunesha Mwami ibigeragezo Mwami. Twumvise ko Mwami ibyo dushiramo si kugira ngo bitugirire nabi, ariko Mwami turasabwa kwihangana muri ivyo. Natwe Mana turasabye kuri muri twebwe uremo kwihangana Mwami. Twumvise neza Mwami Yesu Kristo yuko dukeneye ivyizigiro, kuko hari ibyo ducamwo Mana tukabona umenga ubuzima bwacu bwanse. Dejo hacu Mwami nituhabone tukabona umengo Mwami byarangiye, ariko ijambo giratubwira ati Mwami hariho ivyizigiro. Utwereke neza Mwami, reka tugenderere, utwereke neza yuko bigishoboka Mana kutugirira neza Mana. Mw'izina rya Yesu. Satani nawe turazi ko aturondera ku munsi ku isaha ku yindi Satani araturondera, ariko uko biri kose Mana nziza ni wowe nkomezi zacu. Waravuze ngo ntidutinye ngo ibitugerageza, ngo kuko nguri Imana izotugwanirira. Natwe Mana tugwanirire. Sinzi umuntu wese ari hani biriko biramugerageza ivyari byo, sinzi Satani imitego yamushize imbere, ariko Mana reka abone intsinzi bw'iwawe mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami turasavye Mwami, reka ijambo ryawe ribe muri twebwe kugira ngo Satani niyatugenderera Mwami wacu tumwishure kubw'ijambo ryawe. Reka Mana aho bizosaba yuko dutera intambwe, aho bizosaba Mwami yuko tuhava twiruke Mwami, uzudushoboze Mwami gufata iyo decision yo kuhava Mwami n'izina rya Yesu. Ivyo ubona Mwami dukwiye kwidekonekta navyo Mwami dushoboze kwidekonekta navyo Mwami, kugira ngo tugume mu ntsinzi yawe. Urakoze Mana yacu, urakoze kubw'ijambo ryawe Mana. Reka mwemu wabandanya ridutahuza cyane kugira ngo Mwami wacu Yesu Kristo tubashe gukomera muri runo rugendo Mwami, turiko turazi wawe tuza mu ijuru. Ni mu izina rya Yesu dusenga, amen. Yesu abahezagire.